imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka zishashe mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, umushikiranganje wa mbere nyakubahwa Gervais Ndirakobuca yarashikirije icegeranyo c'imigambi leta itegekanya kurangura mu kiringo c'umwaka wa 2022 ushira 2023. Nyakubahwa Ndirakobuca yamenyesheje ko habaye ugucerwa mu gushira mu ngiro imigambi leta yategekanije kubera politike nshasha itunganya ikoreshwa ry'amafaranga budget programme mu rurimi rw'igifaransa. Mu bijanye na politike yashikirije ko hategekanywa gutezwa imbere igisata ca etat civil hakoreshejwe ubuhinga bwa none digitalisation mu rurimi rw'igifaransa. Hazogwizwa ibigwati bongere bashigikire abenegihugu bahurikiye mu makoperative. Mu vyerekeye amagara y'abantu, nyakubahwa Ndirakobuca yavuze ko leta izoshigikira abakenyezi n'abana. Ni muri iyo ntumbero izoronsa ibitaro vy'amakomine za Rusehabaniha. Mu gisata c'umutekano yamenyeshe ko bazokarihiriza ubwenge abajejwe umutekano bongere bakinga ibiza. Mu gisata c'ubutunzi naho bimwe mu bizorangurwa niho kugabanya amadeni ya leta, kugwiza ibidandazwa njabukamazi no gushira umuyaga nkuba mu turere utarashikamwe. Mu bijanye n'indero hazotezwa imbere akanovera k'inyigisho mu mashure bongere bashigikire ibigo vyakira abana bo mwibarabara. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bimwe mu bibazo bashikirije umushikiranganje wa mbere harimo gusaba ko integuro y'imigambi leta itegekanya yo kwama ibashikira kare kugira ngo nabo bashobore kuyunganira. Ibindi bibazo bashikirije no gusaba ko abafasha mu iterambere ry'igihugu batoshikiriza leta uburyo batevye, amakenga yuko hari intara zimwe zimwe zidashikirwa n'imigambi y'iterambere iba yategekanijwe na leta, no kumenya aho leta igejeje kugwanya abiba amatungo y'igihugu. Ubwa mbere amabije y'amakomine yarabaye annexe kuri loi de finance qui a été adoptée par le Parlement. Kugira ngo bihinduke hategerezwa kuba iyindi retour kugira ngo amakomine ashobore gufonctiona. Uno munsi hari amakomine yari déficitaire ku malinye yabo parce que effectivement amabije bari batanze ntareponda kuri ino budget programme. Rero ico ni ikibazo gihari, nibaza ko nyakubahwa mushikiranganje wa mbere muraba ingene amakomine niba haba une exception kuri bo kuko amategeko y'abakominali ingene yubatse hari ukuntu yabafasha. Kuko uno munsi ubwoba bwa mbere bafise hari amadepense bariko baragira bubahwa bariko bagira atana hamwe yanditse. Inspection zije zo mushikiranganje w'intwaro hagati hanige nizo siguro batazozumva. Ugasanga rero hari abantu bagiye gufungwa bagirizwa malversation kandi by'ukuri atari kumvo zabo bategereza gukora. Mugabo kubera ko amabuje yabo ari difficile ku buryo kandi narumvise yuko atana revision kandi birumvikana bategereza gukora. Mugabo uno munsi by'ukuri amakomine ari paralysé. Ari paralysé nk'abavugira bene igihugu nabo barimwo kandi nkatwe bw'urwego rw'inama nkenguzamateka rusanzwe dukorana nabo. By'ukuri igisabo kuri bo kirahambaye kugira ngo ejo ntituze twumve hari umustanteri yakuwe kubera ko le budget bagiye kumugira inspection akadepensa amafaranga kandi ategeza kubikora kuko uno munsi hari amategeko menshi mubaha bategeza gukora mugabo bitanditswe muri budget. Ukasanga rero ni ngorane. Rero mwubahwa mushikiranganje wa mbere ico muraraba ingene muri leta mu kigenza kugira ngo abubahwa ba mustanteri n'abari mu nama za commune nibave baba victime y'iyi changement. Mwumvise ko namwe mvuga iko umuhini mushasha rero teza kuba accompagner kugira ngo ntihave haba abantu baba victime y'umuhini mushasha kandi hari ibindi bikorwa mu bandanya mubasaba gukora. Rero nasabe mu mushikiranganje wa mbere na umushikiranganje kandi ngaho intara hagati murabe ingene muhumuriza imitima y'abajya kubahwa abasante bacu, bahumurize na cyane cyane mubakompanye muri ibibazo barimo kuko ni mwebwe mugiye cyo kubakompanya. Batabose rero sutiye kuri mwebwe
baca babura ayo bacira ayo bamira bakavuga ati nta kundi agasho karakaruguye. Icyifuzo cy'iwanje ni uko iplan nk'iyi yoza hakiri kare mukayiturungikira hakiri kare tugashyiramo ibyiyumviro hanyuma ikabona kudufasha twese. Nayo uno munsi nk'uko mubibona turi mu kwezi kwa 12 plan d'action yatanguye muri juillet, ni ukuvuga ahubwo harageze ko mutuzanira raporo ya premier semestre. Ntivyoroshe kwera ngari nkuko umushanje abitumuwambira bitubwiye namwe nuko mubivuze ntivyoroshe, ariko jewe nagira ngo imbere yuko abashinga amateka bafata ijambo nagira ngo ntante ngire iciyumviro mvugiye hejuru, sinzi nimba cyo ufasha kuko twumva ko hariho ibintu biriko biragongana. Hariho le budget programme, hariho n'ingene bari bakoze amabudget yabo bari bamaze ko izo 31 mars. Ubu no kuvuga ibyo bintu bibiri bigongana, umuntu agiye kuri ibizokurikira neho umuntu atacabona neza mbega ibizokurikira bizogera ryari kugira ngo abo hariya mu mako noneho bageraho biyajusta bashike nabo muri budget programme. Ibyo bizofata igihe kingana gute? Je nagira ngo niyumvire ndiko niyumvira hejuru, no kuyumvira hejuru, so kuvuga ko ari byo muga no kuyumvira hejuru. Aho nkuko nyene teka bivuze hano nta kuntu hoba un mécanisme, une manœuvre, un arrangement yozoshobora gutegekanywa muri leta kugira ngo tubahe umwanya, tumere nk'ababaha umwanya wo kugira ngo baglisse nabo binjire gatoyi batangure binjire muri budget programme. Kubera muri budget programme umugambi urerekana ko uranguye mu mezi 3, nabo amarosete ari gusanga yaje ateba niba yaronke ku mwanya, niba bakavuga ati twebwe kiragoye kuko icyo ama-PCDC imigambi yo gobera igihugu kandi amaplan d'action d'investissement baragira amapeyari n'amabudget. Rero numva amakomine akeneye sinzi ko no ikintu cyitwa cya refinancement kugira sinzi ko no kivuga mugabo agashobora permanence ko bashobora gukora ibikorwa permanence kubera burya iterambere riri mu makomine nishobora kuvuga yuko bije programme ikoranabuka au niveau central mu ministère amakomine atari intégré nous m'avons dit il y a une manœuvre ou un mécanisme abo ibyo possible turabe ku mafere ko iterambere mu makomine. Akandi kantu nagira ngo nibutse ukuntu iyi migambi y'igihugu itunganijwe twama twakivuze haba muri sena haba muri inama nshingamateka yuko twogerageza nyakubahwa mushikiranganje wa mbere mukaraba yuko mwoba kuri rationnel mu gihugu cyose muri iyo migambi itunganywa, kuko turabona ko hari intara zimwe zishobora kuba zitari represente muri ibi bikorwa. Narondeye Mwaro, narondeye Bururi. Umushikiranganje wa mbere yaratanze inyishu ku bibazo n'amakenga by'abashinga amateka n'abakenguza amateka. Ico nagire cikize kuri iki kibazo c'amakomine nivyo itegeko rigenga amakomine ribategeka yuko bagira amabije yabo mu kwezi kwa 3. Niko bimeze. Ikibazo cabaye ngaha twari tuzi yuko robije programme yaje bobo baramaze kugira rebije zabo n'amakonseil y'amakomine yaramaze gukorana.
ndibuka n'umunsi tuza kubibigisha bya bije programme twajanye n'umuhinga Igitega bo bije zabo zari zarahetse kandi ico gihe tubibigisha n'abarongoye inama z'amakomine nimwe ndavyibuka neza twari kumwe abashoboye kuboneka mugabo biragoye navyo nyene kuvyumva uwo muhinga araje arabidusiguriye twe twari tumaze kubisigurwa nka 2 canke 3 bo wari uwo munsi araje arasigura aje asiguye duca tubabwira tuti cyamugiye namusubire mu zabije zanyu muzagiste mwisunze ibi muhejeje kwiga uno munsi ikibazo cabaye rero kuzagista byabagoye kumvo yumvikana iyo mvu yumvikana kubera iki iyo turiko turakora ububuzi turimwo hari igihe dupanga akazi turavye ukuntu tuzoronka amanota vyaragorana rero kwavuga ati ibikorwa vyo muri komine bipanga aravye rero sete azoronka barikingiye bavuga bati twe ntuza guplanifiya ibikorwa tutabona amafaranga yazova baca bagira ivyo babona imbere zabo la routine bari baramenyereye kubera yuko yarapanga le plan d'action y'ikomine akayipanga yabona ngo yakoze vyaheze yaronse yandi mahera akajamagara conseil communale ati nimuze muri vizero bije ntibigeze bamenya rero l'ampleur yuko lobije y'amakomine izobiri annexe au budget de l'État ico naco bigeze bamenya bari bazi yuko uko bazobona utwo bateguye dukeyi baronye amahera kijya giheze bakonka yandi mahera bazocahamagara conseil communale bibagira rero yuko urufunguzo ruri yuko comme le budget de la commune izobiri annexe au budget général de l'État ko il faut l'intervention du parlement kugira bijya bateguye bihinduke nico kibazo bagize na ikibazo kijanye na les plans communaux de développement communautaire na kibazo zifise kubera yuko les plans communaux de développement communautaire zose zakozwe hisunzwe le plan national de développement hanyuma hajamo n'ivyiyumviro vyahariya mu ikomine ici komine ibona yoshira imbere gusumba ikindi ndazi ko mu bushikiranganje bw'intara hagati mu gihugu uno munsi bageze aho biyumvira yuko hoba les plans de développement zo ku mitumba mu bushikiranganje no munsi nico bariko n'ahandi ho les plans communaux de développement communautaire ntangora nimwe zifise zisunga le plan national de développement hama zigashiramwo bimwe usanga spécifique par rapport à la commune udasanga mu yindi zose zimeze neza mugabo nukuvyumva neza kubera yuko nkuko mwabivuze nukuza turaraba iyo tuvuye kuko na planification ya leta zagiye ziraba imbere ntabwo twisunga le plan national de développement cyari kintu twabitse ngaho nibaza ko ari mutima mweranda dukabuye ubwenge ati yamara ivyo mu planifiya byose nimuze mwisunga wa mugambi mwasize imbere mwifuza kuzoshika ko mubone muri ko muraje nibaza ko rero ikibazo cabaye nico ico tubona gikwiye no munsi mwakibonye nibaza yuko tuzohava tubagora twongere tuzane le budget de l'État kugira muyiturabire mu bisata bimwe kuko navuze mu makomine gusa kubera yuko hoho bica byibonekeza no mu ministeri kereke parare hari bibazo nibaza ko ejo niyo mwabona tuje tukabambambira imbere yanyu murazodukubita inkoni ngufi mutwumvire mudufashe kugira turabe yuko le budget de l'État yoba revize kugira dutori iyo nyishu iri au niveau y'amakomine kandi iri au niveau y'ama département atandukanye kuko ari ibibazo umwene mushashi misose wamutera amabavu ikibazo kijanye nuko mu makomine bigoye ko boja kuri iyi ritme yabije programme kubera amarosete yabo bayaronka occasionnellement nivyo ni kibazo cumvikana agaca asaba rero yuko hoba le financement y'amakomine nibaza ko le financement y'amakomine nibaza ko twoba dusubiye inyuma banyako bashinga amateka bakenguza amateka harimo muri mwebwe abatwara inama z'amakomine je nk'umuntu nigeze
kuba n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu uno musi nkaba n'umushikiranganje wa mbere sinovuga ngo leta ngo nitanga amafaranga mu makomine kugira bakora imigambi yayo. Uyu mwaka yo yatanga, umwaka uza sinzi ko yo yatanga, yoca bigorana. Nibaza ko ikibazo dufise nuko amakomine atigera yerekana revolution y'amakomine uko ikomine yagiye iragenda. Habaye ikibazo ca planification niveau y'amakomine, kuko ikomine ifise uko yagiye iraronka amataxi muri komine imyaka 5 irashobora kuvuga iti uyu mwaka nshobora kuronka ayanganuko. Ikibazo cabaye ni kimwe nashikiriza cuko bibaza yuko uko bazoza barayatoza ariko bazoza bahamagara inama ya komine ica ireviza le plan d'action. Ico nicyo kibazo cabaye. Nibaza ko icihuta nahubwo nuko tugirira encadrement bene wacu barongoye amakomine bakamenya iyo turiko turaja ahariho, kuko n'ahandi hoho tubuze ngo leta ngo bahereza amafaranga bakoresha, leta yoca ivuga iti nayo mutoza yose ni muyazane aje mu kigega ca leta. Murazi ko ari intambara aha n'ahandi zamaze iriko ziraba, bamwe bavuga obere ivuga iti komine yatojeje ayiwanje, komine areka avuga iti obere yatojeje ayiwanje. Nibaza ko aha leta ya mission yahayira komine yo bitangiye nayo nyene kuyihonyanga vyogorana. Yabaje ikindi kibazo gikomeye ati kuko mu makomine atagize bije programme ati au niveau central ati mbega lo bije programme irashika hasi. Acatanga n'intara zimwe yabonye umenga atacashitseyo. Nagira ndabamenyesha banyako bashinga amateka bakenguza amateka hajya mwagiye mubona tuvuga intara aho twavuze intara muze kuraba ku ruhande uretse hajya usanga ari lo pilotage turiko turagira ko pilotage nayo irafise ibyo yisunga kugira tuvuge tugire pilotage aha iyo dusanze ari amakomine make dushobora kuyakwiza mu makomine yose duca turaba izo kritere zotuma iyo pilotage tuyikora neza mugabikaza irefreta realite z'igihugu cyose. Mugabo ahandi mwabonye intara hari imigambi zokoregwamwo ni ya migambi navuze ya programa isanzwe iri mu basanzwe badufasha ari abasanzwe badufasha rero baba bafite umugambi aho bazowukorera. Tugeze kuvyandika mu bikorwa leta izokora niduca duhindura ngo tuzobikora igihugu cyose tuvyandika hajya ujya mugambi nyene amasezerano yabaye hagati na leta n'abadufasha aho basize uwo mugambi. Ico no kucumbuko n'ahandi hoho nkuko nabivuze twifuza muri leta yuko atantara atakomine atamutumba atamujyango ata muntu numwe yosigara inyuma mu bikorwa biriko birakorerwa mu gihugu, ko vyose vyokorwa ku neza ya twese atanu masigaye inyuma, kuko ivyo gusigaza inyuma intari iyi ikomine twarabonye ico vyatuvyariye rero nitwifuza kukigarukako. Twifuza yuko ubutunzi Imana yaduhaye muri iki gihugu cacu twese tubusabikanya atamana n'ikinono, kandi tubusabikanije n'umutima wacu wose ndazi neza ko twese tuzoshikirwa.